Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Mwese mukurikirana ishene yacu turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze tubabwira amakuru rero ariko aravugwa muri kano kanya hirya no hino, amakuru ariko aravugwa ahanini mu gihugu cacu c'Uburundi, ahavugwa hano mu gisagara ca Bujumbura n'ayavugwa mu ntara zitandukanye hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Ariko umwana dukundiye tuja gushika hanze tubabwiye ko aravugwa mu makungu, ariko aravugwa hirya no hino. Ariko rero nkuko tumaze kubibabwira, amakuru avugwa cane nayo hano mu gihugu cacu c'Uburundi niyo tugiye kwibandaho muri kano kanya. Aho ni mu gihe rero amatora y'abakenguzamateka n'abashingamateka ageze hagati bariko bariyamamaza hirya no hino mu ntara zitandukanye ni mu gisagara ca Bujumbura hatibagiwe. Aho rero hariko havugwa vyinshi bitandukanye bijanye n'imyimamazo iriko iraba y'abashingamateka n'abakenguzamateka. Aho rero abatavuga rumwe na CNDD FDD umugambwe uri ku butegetsi bariko bakora vyinshi bitandukanye kugira ngo bakure uwo mugambwe ku butegetsi. Ariko rero siko biri hirya no hino, bamwe barawugwanya abandi bakawushigikira mu buryo bumwe na buriya. Aho ni mu gihe rero Agatogwasa bimaze igihe kinini biriko biravugwa yuko ashigikiye umugambwe CNDD FDD, Reverend Ndikuriyo asanzwe awurongoye ngo yoba yaramuhanuye kenshi gashoboka amubwira ngo aze muri CNDD FDD, ariko Agatogwasa nawe ngo yica amatwi. Ariko ubu hoho yoba ariko arabigaragaza mu bikorwa ariko ntabivuge mu majambo. Aho ni mu gihe rero muri iyi myimamazo y'abakenguzamateka n'abashingamateka iriko iraba hirya no hino, Agatogwasa rero abamwegera bavuga yuko ariko arakwiragira mu mabohero atandukanye agize Uburundi, haba mu ntara zitandukanye n'amabohero yo mu gisagara ca Bujumbura, adasigaye inyuma agenda ashikira abanywanyi biwe benshi basanzwe bafungiwe imvo za politiki. Ariko rero ivyo yarayakoze ejo ku munsi wa mbere hoho ngo yarayakoze ibitari bwakaboneke. Bimwe benshi bavuga ngo ni jamais vu, jamais entendu, mais existe au Burundi. Aho ni mu gihe Agatogwasa yagiye i Ngozi kuraba abapfungwa biwe rero akabaramutsa ababwiye yuko mu misi iri imbere bagiye gufungurwa, ariko ata cizere cinshi bafise rero bakamubaza ibibazo vyinshi bitandukanye. Ibibazo bagiye bamubaza rero vyinshi bitandukanye tugiye kubibabwira muri kano kanya, muje kuguma hafi y'ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Ariko muntu utarashirako sabone, uraho hari sabone wemeze ko uri ntarya hari akazogera naho nyene ufyondeko kugira amakuru yacu umaranye gukurikirana 5/5. Turababwira rero ivyo Agatogwasa amaze imisi arimwo, mu gihe rero abikora mu gacere mw'ibanga ntangere, akagenda rero araba abanywanyi biwe bafungiwe mu busho butandukanye. Ariko hagati aho ejo hoho yavuye kuraba abafungiwe mu ntara ya Ngozi, aca agenda yerekeza mu ntara ya Kayanza aho yasanze Gérard Ndabirabe ariko ariyamamaza ku giti ca CNDD FDD. Bakavuga ko rero bari babivuganye, bakavuga benshi rero ko yoba yagiye kwinjira muri CNDD FDD. Ivyo nkuru rero yarayivugishije abantu benshi batari bake bati Agatogwasa yoba yamaze kwinjira mu mugambwe CNDD FDD. Bati amajambo rero yahanuwe na Reverend Ndikuriyo yoba yamaze kuyemera. Mbega iyo nkuru rero muti vyagenze gute? Reka tubabwire ido n'ido ry'iyo nkuru imuzi uko vyagiye bitangura vyose muri iyo nkuru. Nkuko twe tubabwiye mu ncamake, Agatogwasa amaze imisi rero wewe ari mu gacere ntangere katagira uko kangana. Ariko rero ako gacere kiwe ngo ntaba yicaye nawe nyene, ariko atembera mu busho butandukanye aho ariko aragendera abafungwa biwe bafungiwe ahanini imvo za politiki. Agenda bahera rero ihumure anabaremesha ko mu misi mikeyi bagiye gufungurwa, akababwira yuko rero ariko aravyirukamwo muri ino misi. Aho rero ejo ku munsi wa mbere yagendeye ibohero rikuru rya Ngozi araba abafungwa be bazira imvo za politike, ababwira ko umwanya n'umwanya bashobora gutaha. Ariko rero akihagera yatangajwe n'ibitari bike muri iryo bohero rya Ngozi, aho vyinshi yari abizi ariko habayeho n'ibindi atarazi. Abo bapfungwa nyene bagiye bamubwira uko bamerewe ngaho nyene mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Abatabizi rero ibohero rya Ngozi riri mu ntara Agatogwasa nyene asanzwe avukamwo. Iryo bohero rero ngo yakaba asanze rifise isuku rike, akavuga ko aho hantu ata suku riharangwa. Aho benshi bamuganyiye rero basanzwe bafungiwe aho hantu ko amasuku yaho mu misi y'imbere bazohava bahanahagwarira n'imvunja ngo kubera ko isuku ryaho ngo ryibagiranye. Usivye rero ko hariho n'isuku rike, baravuga yuko hariho ubwinshi bwabo. Ubwinshi rero
bw'abo bafungiwe aho i Ngozi, bavuga ko ibohero ryarengewe. Bavuga ko rero abantu bahafungiwe bashobora kuba barigwije hagati ya 2 na 3 ku bantu basanzwe bahafungiwe. Bakavuga ko rero birengagijwe n'ubutegetsi busanzwe buhari. Rwagatogwasa rero nawe nyene yari yacerewe kuza kubaraba, ngo mu gihe ari mu ntara asanzwe nyene avukamwo. Uretse rero ubwinshi bw'abo bantu bw'izo mfungwa basanzwe bafungiwe aho hantu mw'ibohero rikuru rya Ngozi, ngo n'ivyo kurya rero vyari bisanzwe bigaburirwa abemerewe gufungirwa muri iryo bohero, ngo ntivyigeze biduzwa ngo vyongerezwe. Ivyo kurya bigenewe abafungirwa muri iryo bohero nivyo bigaburirwa n'abafungiweho uyu musi. Mwumve ko rero abafungiweho bigwije kabiri karenga hafi kuri 3, ariko ivyo kurya vyabandanije ari vya bindi nyene vyari bihasanzwe. Bakavuga ko rero inzara iri mu kubicira aho hantu mw'iryo bohero rya Ngozi, ngo kandi ababijejwe baba baraho babikurikirana, ariko ntaco bashoboye guhindura atari ukubarya umutima gusa no kubahohotera. Bakavuga yuko rero ataco bamariye, babafashe nk'abantu biteze gupfa mu minsi iri imbere. Nko kumva Gatogwasa babwira ko mu minsi mikeyi bagiye gutaha, bumva yuko ari ikintu kidashoboka, ari ijuru ryoba ryugurutse, kuko mu minsi mikeyi bo babona yuko boba bagiye kwicwa na kigoyi ngaho nyene mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Ariko rero abafungwa ba Gatogwasa bobo bagirwa n'imvo za politike, bobo rero ngo bafise ivyo bagirizwa, bafiswe n'ukuntu ngo bafatwa aha mw'ibohero atari nk'uko abandi bafungiwe aho mw'ibohero rya Ngozi bafatwa. Bobo rero ibijanye n'ivyo kurya ngo babironka inyuma y'abandi, mu gihe abasanzwe batanga ivyo kurya bakomoka mu mugambwe CNDD FDD. Bakavuga ko rero bagaburirwa utuba dusigaye inyuma. Ni ukuvuga aba mbere bo barabanza bakuramwo ivyabo, ariko nabo udusigaye bakadusaranganya uko tuba twabonetse. Ariko rero ivyo bavuga bo ku giti cabo, bavuga ko bisangije ingorane zabo nubwo basangiye ibohero, ariko badasangiye ibibazo bibera muri iryo bohero. Bavuga yuko rero abagirizwa imvo za politiki begamiye umugambwe CNL Agatogwasa ahora abarizwamwo, bavuga ko benshi muri bo rero ngo Agatogwasa yagiye kubaza amadosiye yabo ahageze, abenshi muri bo ngo dosiye zarazimiye. Bakaba batazi umunsi bapfungiwe, umunsi binjiriye mw'ibohero, bakaba batazi n'umunsi bazosohokera, bakaba batazi n'ivyo bariko baragirizwa uyu munsi bari muri iryo bohero rikuru rya Ngozi. Bakavuga yuko kandi ari agahinda ntangere batabona ejo habo, bo babona ko barindiriye urupfu, narirya ngo bafashwe nabi muri iryo bohero. Ariko rero si abo bonyene gusa dosiye zazimiye batazi umunsi bazofungurirwa, hariho n'abandi rero umukuru w'igihugu ngo yarekuye, yahaye ikigongwe nk'abandi bose ngo barekurwe, ariko bamaze amezi n'ayandi, bamaze imyaka n'iyindi bapfungiwe ngaho nyene mw'ibohero rikuru rya Ngozi, kandi bemerewe gutaha ku kigongwe c'umukuru w'igihugu. Abo nabo nyene rero ngo ntibagira uwubitayeho. Bavuga yuko rero Agatogwasa yari yacerewe kuja kubaraba ngo bamuture ico kibazo, bamuganyire rero bagowe, ariko mu gihe Agatogwasa nawe ngo yari yiraramiye. Kubona ngo yaje kubaraba rero bavuga yuko ari urukiza baba babonye, ryoba ari ijuru ryoba ryugurutse. Ariko rero si abo bonyene gusa, hariho n'umugwi wa gatatu uvuga yuko amadosiye yabo bakorewe irementanya igihe baza gufungwa. Bakavuga ko rero baje kubafunga ataco bagirizwa gikomeye cane, ariko bakaba bapfunzwe ata amadosiye bigeze babakorera. Bakavuga ko rero ari irementanya babakoreye. Abo bantu rero bavuga ko babuze n'ababuranira, abo twokwita abashingwamanza canke abavoka bababuranira. Abo nabo ngo barababimye, bakaba bicaye mu mabohero batazi igihe bazotahira, batazi n'uwoza kubaserukako ngo aje kubaburanira amadosiye yabo mu gihe ari ay'irementanya, kandi babona ko imanza zabo zidafashe. Bakavuga ko rero bapfungiwe ubusa. Agatogwasa bavugira hirya no hino akaja kudodora, akaba abashingwamanza bakababuranira, bakaraba ko bosohoka aho hantu. Agatogwasa yababwiye ko muri iyi minsi isigaye, muri iyi manda nyene ya 2027, avuga ko iyi manda izorangira wewe yatoreye umuti ibibazo bafitanye na leta. Akavuga ko rero ariko arabyirukamwo. Yavuye ngaho rero kw'ibohero rikuru rya Ngozi, yaciye agenda kwa musitanteri. Musitanteri asanga sihari, aja kwa buramatari nawe nyene asanga siho bari, ngo bari bitabiriye ibirori vyo kwiyamamaza vya Gerard Daniel Ndabirabe hariya yariko bibera mu Kayanza. Ariko bamaze kuvugana kw'iterefone
bakamubwira ko ariyo bari. Agatogwasa ngo yaciye yerekeza mu Kayanza aho yabasanze ngo ico kibazo babanze bakivugane kuko ngo kirihutirwa cane, ariko agezeyo bambwiye ko bari mu myiyamamazo badashobora kumwitaba batavuye muri iyo myiyamamazo yabatumiyemwo na Gerard Ndabirabe, bakaba rero nabo nyene atashimye gutaha, ngo yashimye kwifadikanya nabo muri iyo myiyamamazo, aho yicaye ngaho nyene arindiriye ko iyo myiyamamazo irangira ngo baheze bavugane ico kibazo cabo bantu basanzwe bapfunzwe bari mu mugambwe CNL bagizwa imvo za politiki. Agatogwasa rero yashimye kwifadikanya nabo muri iyo myiyamamazo mpaka irangiye, ashima rero kuvugana na musitanteri wa komine Ngozi na buramatari w'intara ya Ngozi bavugana ikibazo c'abo bantu bafunzwe kugira ngo babavugire nabo barabe ko abo bantu bosohoka hanze. Ariko rero aba CNL bo ngaho mu ntara ya Kayanza aho imyiyamamazo yariko irabera twaganiriye nabo batubwiye ko bafise amakenga menshi kubona Agatogwasa yashimye kwicara muri ico cicaro c'imyamamazo mpaka imyamamazo irangiye, mu gihe yabaye n'igihe kirekire bavuga ko yatanguye 2:00 ikarangira igihe c'isaha 9, bakaba bageze gusohoka muri stade isaha 10 zikwiye, bakavuga ko rero Agatogwasa nawe yayicaye muri abo bantu, bakaba bafise amakenga asanzwe arongoye CNDD-FDD ku rwego rw'igihugu, bakavuga bati rero yamaze igihe amuhanura amubwira ko yava muri CNL akinjira muri CNDD-FDD, ngo kubona uyu munsi rero ngo yinjiye muri CNDD-FDD akamara umwanya nk'uyo, bakavuga biragaragara yuko yoba yemeye kwinjira muri uyu mugambwe. N'Agatogwasa twamwegereye abamenyeshamakuru twari ngaho, ibimenyeshamakuru bitandukanye harimwo n'iki cacu Isi TV twagezeho turamubaza kuba yinjiye ngaho muri iyo myiyamamazo ko ataho vyari bifitaniye no kwinjira muri CNDD-FDD. Agatogwasa rero yaturahiye ararengwa ati jewe sindota ninjira muri CNDD-FDD, yabivuze mu majambo akomeye cane ati uwoparika rero igare muri parikingi y'amamodokari ati nubwo ryohamara umwaka wose ntibihindura imodoka, ati n'imodoka uwayiparika muri aeroport ati ntivyoyihindura kwiciba indege, nubwo iyo modoka yohamara imyaka 10 izoguma ari iyo modoka nyene, ati nandi wese ashobora guhindura umugambwe CNL. Akavuga ko rero bavuga ivyo bashaka ngabona biyumvira ivyo bashaka, ariko rero tubibutse ko Gerard Ndabirabe wewe yavuze yuko muri CNDD-FDD bazotwara imyaka 500, ngo bibaye na ngombwa bakiyongeza n'iyindi 500 kuko ngo n'abahora bitwa ngo bakeba ngo amaze imisi abona ko bariko barabiyegereza, akaba yashatse kuvuga rero ko Agatogwasa nawe nyene ariko arabiyegereza, vyumvikana ko rero ngo bazotwara imyaka 500 kandi atabakomakoma kuko ngo n'abakeba bariko barinjira mu mugambwe wabo. Ariko rero aho twaganiriye ngaho nyene mu Kayanza abanyagihugu baho batubwiye umuruho baterwa na CNDD-FDD. Abanyagihugu baho mu Kayanza rero bava ko baraye barararikwa kuva mw'ijoro ryo kuwa Mungu kuva saa 9 z'umugoroba no gushika saa 2 z'ijoro, mikoro zariko ziracacana ko zitembera mu mabarabara atandukanye ngaho nyene yo mu Kayanza, bababwira ko bazinduka mu myiyamamazo ya Gerard Ndabirabe avuye aho nyene mu Kayanza, bakaba baretse amakomine yose ngo bazoze kumutegera kandi ngo bazozindukire hakiri kare cane. Bakavuga ko abanyagihugu rero bababwiye ko utazoza muri iyo myiyamamazo azocibwa amande y'amafaranga 10,000 kandi utazoramuka agaragaye ngaho ari muri CNDD-FDD wewe azocibwa amande arenga nyene 10,000. Bakavuga ko rero uri muri CNDD-FDD canke uri mu wundi mugambo uza kwiyamamaza CNDD-FDD ngo ryari itegeko, usivye ayo mande utegerezwa kuyatanga. Bakaba rero ari mbonera kweza guca ku rugo n'amamikoro atembe mu mabarabara bararika ko ejo ari imyiyamamazo. Iyindi ngorane abanyakayanza bafise babwiwe ko nibaramuka bagiye gutora bazotora ku mugaragaro atavyo mw'ibanga bikihari, bakavuga ko rero uwuzoramuka atoye ahandi hantu ivyiwe ngo bazobisubiramwo bageze muhira. Bakavuga ko rero amatora azoba uno mwaka ngo yose yaba abashinga amateka, abakenguza amateka n'umukuru w'igihugu ngo yose azobera ku mugaragaro. Iyo byose vyarafunzwe na CNDD-FDD ngo nta gutorera mw'ibanga, ngo gutora ku mugaragaro aho bose babibona. Ikindi naco rero ngo nuko utari muri CNDD-FDD ukaramuka utashe bwije muri ino minsi ngo bagutwara utwo ufise twose, ariko icambere ngo bihutira ngo bakwaka ikarata y'amatora kubera ko basanzwe babona ngo usanzwe uri igipinga ngo mu matora yimirije utazokwitabira ayo matora. Bakaba bafise ubwoba bwinshi rero abanyakayanza kuko umwanya n'umwanya
bashobora kubacisha ku buhomba bakazogera mu minsi y'amatora batakiri bazima, kuko n'iterabwoba bafise uyu munsi ngo batakirara basinziriye nk'uko bahora barara babacunaguza ngo bababwiye amajambo abaca umutima. Nk'uko rero baraye barararikwa mw'ijoro ryo kuwa Mungu rishira ku wa mbere uwadoze imyiyamamazo witabira Daniel Gerard Ndabirabe bavyutse mw'ijoro hakiri kare butaraca ngo baje ata kintu bashize ku munwa, bageze aho imyiyamamazo ibera hakiri saa moya z'igitondo, ariko imyiyamamazo batanguye hagati ya saa mbiri n'isaha zitatu zo mu gitondo, ariko bakaba barekuye isaha 9 zirenga bakavuga ko inzara yamaze kubica. Bari bazi ko ibintu bija kwihuta ariko ari ibintu vyatevye, bakavuga ko abavuye ngaho isaha 10 baja gusika muhira mw'ijoro, bakavuga ko rero uburuhe n'inzara vyabiciye ngaho nyene aho bari bari kuri stade, bakavuga ko rero basubiye kubahamagara hanyuma bazobabwira umwanya bazohamara bakaza bashize ku munwa utwo bariye kugira ngo inzara ntizobicire mu nzira. Ngo n'ubu nubwo bagiye gutaha baja gushika muhira atari bose, kuko benshi inzara ngo yabiciye ngaho nyene ku kibuga aho bari biriwe. Abo rero batashe bidoga n'abanyagihugu bo mu ntara ya Kayanza bavuye imyiyamamazo ya Gerard Ndabirabe, ariko si abo gusa batashe bidoga, ngo na Gatogwasa nawe yavuze ko atashimye ikiganiro bagiranye na Buramatari hamwe na Musitanteri wa komine Ngozi, akavuga yuko rero icifuzo bamwishuye ico yabasavye atarico bamuhereye inyishu, aho mu gihe yabasavye ko imfungwa ziwe zofungurwa kandi ntizisubire gukumirwa nk'abandi, zigafatwa nk'abandi bose bafungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi. Ariko wewe rero bamubwiye ko aja kuraba uwurongoye iryo bohero rya Ngozi, akaraba n'uwujejwe parike mu ntara ya Ngozi, ivyo biganiro bakazobikorana nabo, abo ni bafise ijambo bovugana nabo. Ngo nka Musitanteri ngo ntivyari ngombwa ko naja kumuraba ngo amuteshe umwanya, nawe Buramatari yavuze ko ashobora kumubwira ngo namukeneye azomusange ku biro vyiwe aheze avugane n'uwujejwe na parike, avugane n'uwujejwe ibohero rikuru rya Ngozi. Ivyo bibazo yuko abaseneri aribo bafashwe nabi mw'ibohero rikuru rya Ngozi, iyo vyovyo ngo sivyo, ariko ngo niyafata uwundi mwanya akaza akabaraba bazogenda bamuherekeze barabe ico kibazo kibera ngaho nyene mw'ibohero rikuru rya Ngozi, baheze bakemure ivyo bibazo bihari. Naho ivyo kuvuga ko bagiye kurekurwa ngo muri iyi minsi nivyo bazobanza bakicarira bakiga dosiye imwe ku yindi, kuko ngo ntibabafashe ikivunga, umwe wese ngo afise ivyo agenda yagirizwa. Agatogwasa bikumvikana ko nubwo ariko arashaka kubarekuza ngo batahe atarinjira muri CNDD-FDD, ivyo ngo ntibiradadanuka. Aho n'amakuru twarose mw'ibanga rero yuko Reverend Ndikuriyo arongoye umugabo CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi, ngo yamwemereye ko ngo naramuka yinjiye mu mugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD ngo hari vyinshi bazogenda bakemura, bazogenda bahinyanyura, ngo narirya bazoba bafunzwe batazoba bakiri abo kwa Rwasa, ahubwo bazoba bafunzwe bose ngo bazoba ari ab'igihugu bakazoca binjira muri CNDD-FDD. Ngo Rwasa niyinjira mu mugambwe rero ngo n'abazoba bafunzwe bose n'abazoba bataraza nabo ngo bazoca binjira muri uwo mugambwe CNDD-FDD. Ngo mu gihe umugambwe rero wamaze gufata ijambo mu gihugu ngo biteze gutwara iyo myaka 500, ngo n'iyindi bazokwiyongeza inyuma yaho yindi 500, ubwo ngubwo muca muvyumva ko ari imyaka 1000 bagiye gutwara. Agatogwasa rero akaba ngo yiteguye kwinjira muri CNDD-FDD kugira ngo imfungwa ziwe za politike nazo ngo zironke amahoro n'umutekano, ngo kuko bamutse bazirekuye ngo boca basubira kwa Rwasa nyene, ariko nibabarekura ngo Rwasa yarinjiye mu mugambwe ubwo bazobura ahandi baja baheze bagume muri CNDD-FDD, kandi utazokwinjira muri CNDD-FDD ngo bazosohoka amabohero barahawe inyigisho zihagije zuko bazoca baja mu mugambwe usanzwe uri ku butegetsi, ariko utazovyemera azoheza agume ngaho nyene mw'ibohero. Muvyumve neza yuko rero ushatse kuva mw'ibohero atoguma yidadira, azokwemera ahemuke aje mu mugambwe aheze arekugwe aje mu gihugu yidegemvye basubire mu miryango. Amakuru twabateguriye saya gusa, ariko tababwiye n'ayandi ariko aravugwa hirya no hino, ariko tubwiye wowe utarafyonda kwisabone, so ufyonda kwisabone, n'utarafyonda hari akazogera naho nyene ufyonde kugira amakuru bananye bakurikirana 5 amakuru ataraza ko ivumbi, amakuru akiri mashasha. Ariko rero utabikora amakuru uzoyumvira mw'ibarabara imisi yose uyabwirwa n'abandi. Rero mwese mwadukurikiye, iyi ni chaîne yacu ya YouTube ariyo